Yo, wagwan my team Pisco Entertainment and Media turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Tsikoroge nkuko vyamaniwe abatunganiririza amakuru aca kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media akabari nawe anabibashikiriza. Rero muti uyu munsi tsikoroge waduteguriye ikiganiro iki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigukura mu Burundi, kigukura mu gihugu rimwo wewe wumva ikirundi, kigushikana muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga kuri DV lottery canke kuri green card. Green card hari abantu benshi batazi uyu mugambi wa green card ni leta zunze ubumwe za Amerika itanga amaviza buri mwaka, igatanga amaviza agera kuri 50,000 y'amaviza. Ayo maviza rero akaba ari amaviza yo kuja kuba mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Ushobora kuba uri mu gihugu c'u Burundi, ushobora kuba uri mu kindi gihugu wumva runo rurimi, urahawe ikaze kugira ngo tuganire kuri DV lottery canke green card. Green card rero abantu benshi barambajije, hariho abantu bagiye bambwira bati uzoturonderere amakuru avuga kuri green card 2027. Abantu benshi bamwe bavuze bati green card yarahagaze, baravuze bati uyu mu president Donald Trump kuva asubiye gufata igihugu yaciye hagarika ibi vya DV lottery canke ibi vya green card, ariko ntabwo yabihagaritse, ahubwo nubwo byashoboye guhagarara kuva mu mwaka wa 2025 uyu munsi ibyagarutse. Ariko uyu munsi hariho ibintu bisabwa kugira ngo uzoshobore kwiyandikisha muri green card. Ivyo ntivyahora bisabwa, ariko uyu munsi birasabwa. Rero bandanya ubana natwe muri kino kiganiro, turaza kubivuga mu idonido. Ukawutari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo wiyunge mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kugira ngo ntuzosubire gucikwa n'amakuru aca kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Reka tumira amategatoya cenza ndababwire ukuntu bitunganijwe ivya Green Card 2027. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko nayemeje kubibabwira, uyu munsi ndabafitiye ikiganiro tugomba tuganire ku byerekeye ku bantu bashaka kwimukira mu gihugu ca Amerika, ku bantu bashaka guhabwa ubwene gihugu bwa Amerika. Wewe nawe woba wifuza kuba umunyamerika, woba wifuza kwimukira mu gihugu ca Amerika, kaze wumvirize kino kiganiro kugira ngo wumve ibisabwa kugira ngo ushobore nawe kutanda ayo mahigwe, kurondera ayo mahigwe kugira ngo ushobore kuzo kwimukira mu gihugu uca Amerika niwagira Imana ugatogwa. Mbega muti ibigenda gute? Ati naye Amategeko Mashasha boba bashizeho kugira ngo dushobore kwa applyinga DV lottery canke dushobore kwa applyinga ico bita green card. Hari abantu benshi batazi green card icarico. Green card hano ni programa ya leta zunze ubumwe za Amerika itanga amaviza buri mwaka, amaviza agera ku 50,000 ku bantu bava mu bihugu bifise abantu bake bashaka kuja kuba mu gihugu ca Amerika. Muti rero hoho bigenda gute? Ariko mu mwaka wa 2025, mu mpera z'umwaka wa 2025, leta ya Amerika yarahagaritse by'agateganyo iyo program. Ibi ivyatewe n'impamvu z'umutekano n'igenzura rikomeye. Hari n'ibibazo by'abakoze ibyaha binjiye biciye muri lottery. Ivyo vyatumye leta ivuga ko igiye gusuzuma neza uburyo bwo gutanga visa, kongera umutekano no kugabanya ubusuma. Nukuvuga leta ya Amerika mu mwaka wa 2025 yarahagaritse iyo programa nkuko mwari mubimenyereye. Buri mwaka yama yatanze ako kajyo ko kugira ngo abantu bashobore kwa applyinga iyo DV lottery kugira ngo abagize amahigwe bashobore guhabwa
ubwene gihugu bwo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero mu mwaka wa 2025 hariho impamvu zatumye bashobora kubihagarika bivanye n'ukuntu harimo amanyanga menshi yaragize iminsi yibonekeza ku bantu bashobora kuja kuba mu gihugu ca Amerika bakoresheje ubundi buryo bataciye mu buryo bwemewe. Rero nayo mpamvu rero leta zunze ubumwe za Amerika yaciye ihagarika ayo mategeko, yaciye ihagarika ibi vya green card kugira ngo ishobore kugenzura amategeko mashasha, ishobore gushiraho amategeko mashasha kugira ngo abantu bazoshobora guhabwa izo visa zibemerera kuja kuba mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika canke muri USA bashobore kuhagenda batari mu manyanga, bashobore kuhagenda bari mukuri. Rero uyu munsi ndabazaniye akandi gakuru kavuga kuri green card 2027. Mbega muca mwibaza muti none ivya green card 2027 bimeze gute? Hoba haragera yuko dushobora kwa applyinga kugira ngo turabe yuko twogira ayo mahirwe kugira ngo tuzoshobore kuraba yuko twogira ayo mahirwe yo kuja kwibera muri Amerika. Kugeza ubu mu mwaka wa 2026 kwiyandikisha kwa DV Lottery 2027 ntibiratangura, ariko leta ya Amerika iherutse gushiraho itegeko rishasha rivuga yuko bigiye gusubira, bigiye kuba tugiye ku applyinga natwe amaviza turabe yuko twoyahabwa kugira ngo dushobore kuja kwibera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika rero yavuze ko izotanga igihe icarico cose co gutangura kwa applyinga amaviza, igihe icarico cose co gutangura kwiyandikisha kugira ngo turabe yuko twogira amahirwe tushobore kwimukira muri Amerika. Aho ni ku bantu babishaka, si itegeko ku muntu uwo ari we wese abishaka, ashaka guhindura akarere, shobora kuvuga ati nashobora guhabwa nationalite ya Amerika, arahawe ikaze azokwa applying, arabe agerageza amahirwe yiwe, arabe yuko yoshobora kuja kwibera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nari nababwiye yuko rero nza kubabwira amategeko mashasha yashizweho atandukanye n'ukuntu ivya green card vyahora bimeze. Rero ayo mategeko rero hakaba ariho utegerezwa kuba ufise passport iri valide. Nukuvuga passport iri valide ni passport itarata ikiringo, nukuvuga passport igisigaje imisi. Nk'ubunye nkawe uri mu gihugu c'u Burundi ufise passport itaraba expire, aho uremerewe kuzoja kwa applyinga. Urumva kare kuri ujya yahora atwara leta zunze ubumwe za Amerika mwahora mwiyandikisha gusa bakwemereye, akaba ariho ushobora kuja kurondera passport. Ariko uyu munsi passport ni document imwe mu passport ariko arasabwa kugira ngo uzoshobore kwa applyinga DV Lottery. Utegerezwa no gushiramwo nimero ya passport igihugu wayironkeyemwo hamwe na date izorangirirako, nukuvuga date izoshobora guhererako, izoshobora kuberako expire, hamwe n'ifoto yayo, ifoto scam. Murumva yuko ico ari ikintu gikomeye cyane, ukaba ugomba kwitegurira ivyo vya DV Lottery. Burarondera passport mu gihugu c'u Burundi, passport ni 300,000. Warasohotse igihugu c'u Burundi ushobora kuba uri no mu kindi gihugu usanzwe ufise passport, aho ivyo ni sawa, nta ngorane nimwe, wewe urafise document imwe mu madokima asabwa. Udafise passport ntiwemerewe gusaba, ntiwemerewe kwa applyinga green card canke DV Lottery. Mwavyumva yuko udafise passport utemerewe kwa applyinga. Ikindi cha kabiri naco ni gushiramwo scan ya passport. Utegerezwa gushiramwo ifoto ya passport biographic page. Murumva yuko ico naco ari ikindi kintu gikomeye cyane. Utegerezwa gushiramwo ifoto ya passport. Nimba utabikoze neza application ntiyemera mu gihe uzoba uriko ura applying. Ariko rero
hariho abantu uzosanga babigenewe mu gihe bizoba byatanguye ivyo byo kwiyandikisha. Murashobora kuzoja ku masokretariya bazoba bagize canke murashobora kuzoraba nk'abantu bazobafasha kwa prayinga, kuko musanzwe mubizi yuko ibi vya green card hariho amasokretariya abafasha kwiyandikisha, ugatanga nk'amahera nimba uri mu gihugu c'u Burundi. Mu myaka yahera batanga 10,000 ugasanga baragufashije kwa prayinga, ukazusanga biragenze neza. Ariko bitagenze neza naho nyene nta ribi nugutanda amahigwe, kuko nta umenya ukuntu bashobora gutoramo. Ariko mu bantu 50,000 urumva yuko abo bantu atabari bake. Mu gihe uzoba wavyutse neza ushobora kugira ayo mahigwe, hama ugashobora kuronka ubwo bwene gihugu bwo muri Amerika. Rero impamvu leta yashizeho ano mategeko mashasha, hano baratubwira ati hari abantu benshi bakoresha amazina y'ibinyoma, hari n'abandika abantu batabizi. Ukazusanga nka jewe ndanditse nk'umuntu nkamwandika atabizi, arumva nkayo n'amanyanga mba nakoze, mu gihe nshobora kuba namwanditse ariwe acoboye nko gutorwa, uzusanga ari jewe nciye ngenda, kuko nanje mba nkeneye kugenda guhabwa ubwene gihugu bwa Amerika. Naho nyene baravuga ati hari n'abinjiza ama application menshi. Passport rero izofasha kumenya umuntu nyawe, kugabanya fraude. Murumva ivyo iyo passport izoba izofasha kumenya umuntu nyawe, hanyuma kugabanya fraude. Mu gihe bahora biyandikisha atama passport, urumva uwari we wese yahora yandika n'abantu atazi. Ukazusanga nk'abantu b'abagenzi bawe urabanditse, uraprayinze, igihe wazusanga wanditse nk'abantu bashika 10, umwe yatowe, ukazusanga uciye uha ikibanza umuntu wishakiye, canke ukazusanga wewe nyene ni wewe uciye urondera ibyangombwa by'amanyanga, ukaca ugenda ukahaba akomanyanga, umva uhabaye ku izina ritari giwawe, cyumva yuko uba uhabaye ku manyanga. Ngaha rero baratubwiye ati izindi mpinduka, hariho ikintu cyitwa gender yahinduwe. Kare sinzi ivyo wandika, ariko ubunye nguca wandika sex. Nimba uri umukobwa ukandika yuko uri umukobwa, nimba wandika kuri umugabo ukandika ko uri umugabo, ukwandika igitsina gabo canke igitsina agore. Ivyo kare nta byari bihari, ariko uyu munsi muri aya mategeko mashasha birahari. Hakaca habaho na age yahinduwe. Kare wavuga imyaka, nimba ufite imyaka 30, ariko uyu munsi ni uvuga itariki wavukiyeko. Hano ni date de naissance, no kuvuga nimba wavutse itariki 20 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'igihumbi 1990, ukaca wandika ivyo nyene. Urumva ivyo navyo ni ibindi ivyashoboye guhindurwa muri rino tegeko rishasha. Hanyuma rero ngahanye icitondegwa, ntihagire umuntu numwe azobabesha ngo mu kwiyandikisha, ngo mu kwa prayinga utanga amahera. Hari abavuze ati ubunye muri no tegeko bavuze ngo uzotanga $1 rimwe. Nta by'amahera birimwo. Ushoboye kwa prayinga, wewe uzokwa prayinga ni kubuntu. Hama mu gihe utabishoboye naho uzogenda kuri bajya bazoba bahawe uburenganzira, cyane cyane abantu bakorera mu masokretariya, bakwandike, hanyuma bo nibo bazoba bamenya ukuntu uzoshobora nko kubasororera. Ariko muri rusangi gusaba kwa prayinga ni kubuntu, nta mahera bizobasaba. Rero wewe nimba woba wifuza kwa prayinga iyo visa, nimba wifuza kwa prayinga muri green card, hano hariho inama zo kwitegura. Nimba ushaka gusaba DV Rotary 2027, irondera passport hakiri kare, kubera kwiyandikisha usanga batanga ikiringo c'ukwezi kumwe, iminsi 30. Urashobora muri iyo minsi 30 udafise passport kuzoba ukubiswe hasi. Urashobora urumva kuzogenda kwirondera ngo ugomba wiyandikishe muri ibi vya DV Rotary, ukazusanga passport ntuyironse ku mwanya, bikaba biragucitse. Ikindi naco, tegura ifoto yawe neza, wirinde scams.
hanyuma ikindi naco ni kurindira official announce, urindire umunsi bazokubwira yuko batanguriye ko aho ngaho onye uzoce uja gutanda chance, uzoce udaba yuko woshobora kugira ayo mahigwe, hanyuma ukimukira mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukimukira muri Etats-Unis d'Amerique. Rero ikiganiro nari nabateguriye cuno munsi nico cagaruka kuri green card, ikiganiro kivuga kuri ayo mategeko mashasha kugira ngo ushobore kwa applyinga ubu uzoba ufise passport nico kintu ca mbere utegerezwa akuzoba ufise. Rero Imana ibahezagire, ndashimiye wewe umvirije kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze. Imana iguhezagire, naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.